twe turi babandi twatabaza wa mukobwa yari yagize ikibazo muri Oman none ngo Oman canke baramurungika Saudiya Finance Oman canke Saudiya muri Saudiya none umva ariko uravyitiranya ibintu uri mwene wabo na Finance rero ngo baramurungitse kandi aragwaye sa ngo baramurungitse kandi aragwaye nta n'ikintu na kimwe amutekereye ngo nubwo yagumye akora ngo akorera rero no gusara ngo tumva yasabwe kubera ihahamuka yuko yakora ntihagire n'ikintu na kimwe bamufashije mu mezi 5 yahakoreye. ariko mpa amakuru neza duheruka turondeza uwo nibigira Finance sivyo igihe yari yarungitse amajwi avuga yuko yuko bamuteraguye inshinge ku mubiri hanyuma baca baramutwara twakomeje kurondeza kugira ngo turabe ko twamubona none aya makuru mwayamenye ryari ko mutigeze mugaruka ngo mumbwire namwe ivyo mumaze kumenya kandi muzi aho twari tugejeje ibintu tubikora tubimenye ubu nyene niwe aturondeye avuga yuko yari ahantu mu kigo bamurungitse kandi yakoreraho atanijana bamuhembye avuye yuko nyene noswe twari twafashe amadeni y'amashirahamwe nta kintu na kimwe aziyazanye kandi ivyo vyose abitubwiye ubu nyene rero ari mu nzira ngo ageze muri Ethiopia kandi batubwiye no kugwana aragwaye ashamye ngo n'umusazi ego urumva nyene bijya bintu bamugiriye vyabwirizwa kumugira kw'ingaruka kandi twari twabivuze yuko bijya bintu nyene vyari biteye ubwoba mugabo urumva nk'ubu none mwe ntimwagiye kuri kiya kigo ce camurungitseyo kubabwira kugira mwumve ko bagira icyo bivuzeko twari twamanutse turabibabwira bacavuga ati ngo bagiye kubituronderera bamaze kubwira baratubwira yuko ngo ari mu kigo ariko nta ntuzeye nta nyishu nziza bigeze baduha nta nyishu nziza bigeze baduha rero twe icyo twosaba nuko yoshikira mu kigo bakamanza bakamuvuza kuko twebwe nta mahera tworonka yo kumuvuza yavuye ino dusabye amahera menshi mu mashirahamwe dukopesheje avuga yuko agiye kurondera ubuzima kandi natwe turi imfuvyi erega mwebwe nimwamwakira mwebwe nta kosa bazaba bafise madame canke sinzi kuri madame nimwamwakira bobo nta kosa bazaba bafise mwe nimwamwakira muraza kumutwara kandi muzomuvuza nimba mubona rero mwe mudakeneye ko mumuvuza ko ata mafaranga mufise mwebwe araza hanyuma mwanke kumwakira mwanke kuja kumutora ntimunagendeyo mwebwe mumubwire yuko mubabwire yuko banza kumuvuza agakira hanyuma niyakira muzoheze bamubashikirize ico baca bakora camujana kwa muganga kubera ko agwaye bamukurikirane hanyuma niyakira azaheze aje mu muryango mugabo nk'ubu nimwagenda kumwakira nawe niwiyumvire muza mugiye kwakira umuntu wanyu kandi ni vyiza muraca mumutahana nyine muhira siko bimeze none ivyo ntivyumvikana mureke kuta kumwakira bakumva mwebwe muraza kwakira umuntu wanyu kandi muca mumutahana ntukuri nta kibazo na kimwe nta nikosa bazaba bafise yumva ikiriho rero twe ntitwari kugenda kumwakira yari gushikira mu kigo mwe mugiye kumwakira aza guhetera ataha iwanyu kandi nta kosa bazaba bakoze none ntibaza babahaye umuntu wanyu babigufasha rero jewe ndagoma murondera ukuntu mubifasha yoshikira mu kigo twazomutora dada yangu wewe mwe sinzi ukuntu mumeze vraiment none nk'ubu ushaka ndakubwira ibisumbi ndakubwiye nk'ubariye nimba mugomba yuko mutaja kumuvuza ntimuje kumwakira mu batelefone mubabwire aragwaye nimujane kwa muganga abanza kire twabahaye umuntu akomeye muzomudusubiza akomeye sinzi ko hari ikintu ushaka ndakubwira ugomba none nze nanje ndagufashe ngaho kumbure kurwana urwo rugamba nkumva vyokunda none ico nobona wofasha dutelefona abo mu kigo kugira ngo tubibabwire telefona abo mu kigo mubabwire telefona nabo mushaka ndabaha n'izindi nimero z'ahandi hantu mubivuga kugira ngo amakuru babe bayafise urumva reka nce ndakubwira ibindi
ndagutelefona mbanje kuvugana n'umuntu umwe, hanyuma nkubwire ibindi bintu wokora. Mugabo urumva nimba umuntu wanyu agwaye kandi yagiye akomeye, ico kigo ataco cabafashije, nibaza ko mutoca mwakira agwaye n'impaka babanze bamuvuze akire, kuko amafaranga yose yakoreye urumva ko atayo mwigeze mwakira. Nuko mugabo urumva bisaba ko mukoresha ubwenge. Nk'ubu muciye mumwakira nukuri nta kosa bazoba bafise. Sawa rero ndasavye jewe ubinkorere. Sivyo inama ndakugira ntaco ndagukorera gisumba kukugira inama, sivyo none? Murakoze. Reka nce ndakwandikira message mu kanya mbanze mvugane n'umuntu. Nibigira Finance mwese mwarumvise tumutabariza. Nibigira Finance reka ndabereke ibijanye nawe. Kubona munkurikira ndakunda ko kenshi ndabibutse ukuntu dosiye yari imeze. Uyu ni umwe yatabaza avuga yuko ngo bamuteraguye inshinge. Byari byatugoye cyane kumenya ivyiwe, ariko murumva ko tumaze kumenya bikeya, si vyinshi, ariko murumva ko bimaze kumenyekana ubu yuko yabonetse. Mugabonetse ahubwo ataha nyabuna. Mana Nibigira Finance. Okay, ndiko ndamuraba hano mumbabarire gatoya. Nibigira Finance ari hehe mu mabantu? Nibigira Finance, Nibigira Kwizera, Tuyisengera rero ko ari benshi. Nibigira niyo nkuru. Kwizera niyo nkuru. Sinkironka naho mpera. Ingorane zarabaye nyinshi cane mu bantu b'abarundikazi. Nibigira Nishimwe, abo bose baratashe. Tuyisenge. Okay, kanje muri research. Ngo Nibigira Finance nguyu. Nguyu. Ku bantu mudukurikira, nguyu Nibigira Finance, kuko amaze kuva kwa Nabuja yamvugishije ariko aragenda, none nizisa twamubuze irengero. Uyu rero ni uyu turi kumwe ku murongo wa telefone yandungikiye audio ambwira ku bijanye n'uyu muntu turiko turarondeza. Ni umurundikazi akora akazi ko mu nzu muri Arabia Saudite, uwo yaburiwe irengero. Hariho ama-audio murumvise ubwa mbere atabaza, niyo nagomba kubanza acishemwo kugira ngo abadukurikiye muyumve, hanyuma uyu mwumvise mwijwi ari ku murongo wa telefone duce tuvugana mu nyuma. Oje hari ivyo banteye mu maguru nkabona. Sinzi ko Ivyo banteye rero mu maguru nkabona izene naraje ko hari mu nzu. Kubera yagukura mu isako y'apanchumi nanje mwahora naguma ndamura. Tuwagambuze bigenyere ko wari kimwe murabizi. Akaca avuga ngo n'amatari asuhoje. N'uyu rero ubu ngo ari mu nzira ataha, igihe yari amaze amadeni baba barariye, akaba atashe atana kimwe atahanye. Mwabantu munyumvire ukuntu biteye agahinda. Ariko namugiriye inama mwavyumvise, nimba umuntu wawe atashe agwaye, ikigo cyamurungitse ntacyo cyakoze. Naho ntaciye nandika nsaba bino bintu, nyinshi bampa zari zitangaje, no kubona agarutse akongera akaboneka biratangaje. Yego
bo reka ndabikurikirane ndabikora icyo twokiza ya murakoze